Nshuti bagenzi mwumviriza Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, ndabaramukije amahoro ya Kristo, kandi ndabahaye ikaze ngo muze dusome, twongere tuzirikanire hamwe iri jambo ry'Imana Ekleziya mawe wacu yadutegekanirije kuri iyi Dominiki igira 19 yo mu mwaka C. Ivyo bisomwa navyo tukaba tubisanga aha hakurikira. Icambere nico mu gitabo c'ubwitonzi ikigabane c'18 akarongo ka 6 gushika ku 9. Izaburi yo kwisa iryo jambo ry'Imana akaba ari igira 32 canke 33 bivanye n'igitabo mufise, aho twitabiriza tugira tuti hahiriwe intara umukama yironkeye kwiragi. Igisomwa ca kabiri tugaca tugisanga mw'ibaruwa ryandikiwe Abahebureyi ni kigabane ca 11 akarongo ka mbere n'aka kabiri, tugaca tuja ku karongo k'8 gushika ku ka 19. Inkuru nziza niyo twashikirijwe na Luka Mweranda ikigabane ca 12 kuva ku karongo ka 32 gushika ku ka 48. Mukaba muri kumwe na jewe Padiri Gervazi Nibogora, ndi muri paruwase yitiriwe Umweranda Leonardo, ni muri diocese ya Edmundston, province ya Nouveau-Brunswick muri Canada. Igisomwa ca mbere, ivyo dusoma mu gitabo c'ubwitonzi. Iryo joro ryari ryaburiwe basokuruza, niko kugumya umutima, kuko bari bazi indagano bemerewe. Niho igihugu cawe citega ko intungane zorokoka, abansi bagatikira. Mu gihe wanena abansi bacu, niho natwe wadutera iteka mu kutwitorera. Nico gituma abana b'intungane bagiye ahiherereye bakaguhereza inkuka, bakarahirira icarimwe bivuye inyuma ko aberanda bazosangira kabisi n'agahiye. Muri kino kiringo nyene batera indirimbo z'abasokuru. Iryo ni jambo ry'Imana. Hahiriwe intara umukama yironkeye kwiragi. Hahiriwe intara umukama yironkeye kwiragi. Tera impundu umukama mw'abantu b'intungane. Abantu b'intungane barabereye gutera impundu. Hahiriwe intara yamwironkeye kw'Imana. Hahiriwe intara wenyene yitoreye kwiragi. Hahiriwe intara umukama yironkeye kwiragi. Ijisho ry'umukama rihora kubamwubaha, kubizeye urukundo abafitiye, kugira ngo abasimbishe icobo abakiza amapfa. Hahiriwe intara umukama yironkeye kwiragi. Umutima wacu witeze umukama, niwe mahungiro yacu, niwe nkinzo yacu. Mukama, tworose urukundo rwawe, kuko ari wewe twama twizigiye. Hahiriwe intara umukama yironkeye kwiragi. Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mw'ibaruwa ryandikiwe Abahebureyi. Nshuti zanje, ukwemera niryo shimikiro ry'ivyo twizigiye, nico kimenyamenya c'ivyo tutarabona. Ukwemera niko kwashingiye intahe abasokuru. Ukwemera niko kwatumye Ibrahimu agamburuka mu gihe yahamagagwa akagenda mu gihugu yari yagenewe kuzotorana, kandi yagenda atazi yaja. Ukwemera niko kwamutumye aja kugerera mu gihugu yasezeraniwe, nk'uko coba ari ico mu mahanga, akabana mw'ihema na Izahaki na Yakobo basamuragwa nkawe b'iryo sezerano, kuko yari arorereye igisagara kiri n'iremezo rikomeye Imana yatavye ikubaka. Ukwemera niko kwatumye na Sara nyene ashobora gusa
gusama inda naho yarashaje, kuko yiyumviriye yuko uwabimwemereye akwiye kwemegwa. Nico catumye umuntu umwe rudende, kandi uwo yarakaheze arondoka isinzi nk'inyenyeri zo mw'ijuru, nk'umusenyi udaharugwa wo ku nkombe z'ikiyaga. Abo bose barafanye uko kwemera batarashikira ibyo bari bemerewe, ariko babibona bikiri kure bakabisasirira, bakemera yuko bari akavantara n'ingenzi kuri iyi si. Nabo abavuga batyo baba berekana yuko bariko bararondera igihugu cabo bwite. Vyongeye, iyo bakumbura igihugu bavuyemwo, bari kuronka uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho bifuza igihugu gisumbirije arico juru. Nico gituma Imana itamaramazwa no kwitwa Imana yabo, nkako nanone yarabateguriye igisagara. Ukwemera niko kwatumye Ibrahimu ahereza Izahaki mu gihe yageragezwa, kandi uwakiranye igishika isezerano agahereza umwana wiwe w'ikinege, umwe yari yabwiye ngo, muri Izahaki niho uruvyaro rwawe ruzokwitirirwa. Yari yiyumviriye ko Imana ishobora no kuzura abapfuye, nico gituma yarokoye umwana wiwe. Ivyo navyo bitubera ikimenyetso. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivyo dusoma mu Njiri nyeranda yanditswe na Luka. Umunsi umwe Yezu yabariye abigishwa biwe ati, ntimugire ubwoba mwebwe dutungwa twanje, kuko so wanyu yashatse kubaha ubwami. Gurisha ivyo mutunze mubitabaza boro, nimwironderere indaha zidashira be n'itunga ritazobatetereza mw'ijuru, aho umusuma adashobora kwegera, nawe umuswa nturuhe ugeza ko iryinyo, kuko aho itunga ryawe riri ari agatima kawe kazoba. Nimukenyereze igume kandi amatara yanyu yame yaka, nimube nk'abarya barindiriye shebuja ku munsi w'ubugeni, kugira ngo bamusanganire arengutse akuguruza. Ewe barahiriwe abasuku shebuja azosanga bagiteramye. N'ivy'ukuri ndabibabwiye, azozikenyera abavyagize ku ndava, abaheture mu kubagaburira. Aje mu gicugu canke mu nkoko, bazoba bahiriwe asanze bakimwiteze. Bitegere neza. Iyaba nyenurugo yarazi ikiringo igisuma kizirako, yoraririye ntiyoretse ngo kimumenereko inzu. Nimwame mwiteguye na mwebwe nyene, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutari mumwiteze. Hanyuma Petero amubwira ati, Mukama, ni twe gusa uciriye uyu mugani, canke uwuciriye bose? Umukama aramwishura ati, ku bwanyu ninde wamubwiriza ari n'ibanga kandi yitonda? Shebuja yashinze abasuku biwe ngo abagerere ingano igihe kigeze. Arahiriwe uwo mubwiriza shebuja azosanga agira nk'uko yabishinzwe. N'ivy'ukuri ndabibabariye, azomushinga ivyiwe vyose. Ariko uyu mubwiriza niyibwira ati, databuja yatevye, agasindira abasuku n'incoreke, akaja mu vy'ukwirira n'ukwinywera akaborerwa, shebuja azoza umunsi atamwiteze, kw'isaha atazi, azomwirukana amusuke mu mugwi w'ibigaba. Umusuku azi amategeko ya shebuja ntiyitegure, ntakora ivyo yashatse, urya azokubitwa nyinshi. Uwuzoba atazi ivyo shebuja yashatse, ariko akwiriye igihano, urya azokubitwa nkeya. Uwuzoba yaronse vyinshi azobazwa vyinshi, nawe uzoba yabikijwe vyinshi bazorushirizaho kumwaka vyinshi. Twakire kandi dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo.
aho itunga ryawe riri niho n'agatima kawe kazoba. Bavukanye, ijambo ry'uno munsi riratwinjiza cane mu ntimatima y'ikinyegezwa c'ingabirano y'ukwemera, ukwizigira hamwe n'urukundo rudutuma kwama tugavye kandi turi maso. Ivyo nivyo bintu bikuru kandi ntabanduka kuri buri muntu wese ashaka kugendana n'Imana, na cane cane muri iyi si yiziziwe n'umwijima, aho usanga abatari bake bizigira bakongera bakihatira kujana n'ivyo bita ngo bigezweho, kandi batabanje gutohoza ngo bamenye neza iyo biriko birabajana. Gutyo bakibagirwa ihangiro ry'ubuzima Imana yaduhaye, bakibagirwa ko ubwo buzima buva ku Mana kandi bukaja ku Mana. N'ubuzima bwagenewe guhoraho, ntibibereye kubufata minenerwe. Ibi bisomwa bitatu duhejeje gutega yompi rero biradufasha vyose gutegera ko Imana ataho yigera itetereza abayemera. Ntimugire ubwoba mwebwe dutungwa twanje, kuko So wanyu yashatse kubaha ubwami. Imana ntiyigera yibagirwa isezerano ryayo, nimudatana mu ndagano, ariko natwe ikadusaba ku ruhande rwacu kwamana umutima wizigira, tukama tugavye turi maso, na cane cane mu kwamana urukundo rudutuma tuba abasuku beza bitwararika gufasha abandi. Mu kuzirikana ibi bisomwa vyeranda rero turashimikira ku ngingo nkuru zitatu: ukwemera ku Isirayeli nk'uko tubisanga mu gisomwa ca mbere, ukwemera kwa sokuru wacu Iburahimu nk'uko umwanditsi w'ibaruwa ry'Abahebureyi avyibutsa mu gisomwa ca kabiri, hanyuma ubugira gatatu tuvuge ku nyigisho ya Yezu aduhamagarira kwamana amatara yaka, kugira ngo umunsi wiwe niwashika ntituzohave dukubitwa nyinshi. Mu gusozera turaja kurabira hamwe ingingo nyamukuru twohitamwo mu ntumbero yo gushira mu ngiro ivy'ijambo ry'Imana ritwigishije uyu munsi. Duhereye rero ku ngingo ya mbere ijanye n'ukwemera kwa Isirayeli, umwanditsi w'igitabo c'ubwitonzi yatubwiye ibijanye n'ijoro ryari ryaraburiwe ba sokuruza. Yabivuze nk'uko womengo twese iryo joro dusanzwe turizi. Ego menyene, iryo joro turarizi, ariko na cane cane abanyisirayeli, kuko aba nkako nta munyisirayeli n'umwe yoyoberwa iryo joro, kuko ari ijoro ryaranze iherezo ry'ubuzima bw'ubuja mu gihugu ca Misiri, rikongera rikaba intango y'ubuzima bushasha, ubuzima bw'umwidegemvyo Imana yahaye igihugu cayo mu kukibohora. Ni ya Pasika y'Abayahudi Imana yarokoreramwo abayemera, igatsinda agasuzuguro ka Farawoni n'ingabo ziwe. Imana yarerekanye vy'ukuri ko ari Imana izigama isezerano, aho intungane zarokoka, yamara abansi b'igihugu c'Imana ari bo bansi b'Imana bagatikira. Aha hantu bavukanye tuhigire ko Imana ari rukundo, twese yaturemye kuba ba rukundo. Uwikura mu rukundo akemera ko umwanda w'urwanko uba muri we, kurya agatangura kwanka ab'Imana yaremye, aba yigize umwansi w'Imana. Adahindutse bitebe bitebuke ishavu ry'Imana nawe rizomugwako kandi rizomuhitana. Ni kubera iki wohitamwo kwanka ab'Imana yaremanye agashusho kayo, ukabanka kandi uzi neza ko Imana ibakunda? Umva aka kajambo ngo mu gihe wanena abansi bacu niho natwe wadutera iteka mu kutwitorera. Bavukanye, nashaka ndabatumirire mwese kudasubira gutakaza umwanya wanyu kubigiza abansi banyu. Muri ubu buzima turimwo nta muntu ariho akundwa na bose nk'uko atawuriho yankwa na bose. Ntaco utakaza umwanya wawe wiyumvira ingene uhangana n'abansi bawe, kuko nawe woba uhejeje kugwa mu mutego wa Sekibi, ibiba urwanko mu mitima y'abantu. Ntitwari dukwiye n'ukurazwa ishinga no kumenya abatwanka n'abadukunda, ahubwo nyabuna twihambirire gukunda abantu bose
nk'uko Kristo abitwigisha. Naho abo bansi twobamenya, tubasabire ku Mana aho kurondera guhangana nabo. Nibanka guhinduka, Imana niyo mucamanza, niyo izomenya urubanza rubabereye, kuko ubutungane bwayo ntibutsindwa. Imana yarokoye Abanyisirayeli ikabakura mu vyara vya Farawoni, niyo natwe itwamiza kw'ijisho kandi ikaturinda, kuko uko yari ejo n'uyu munsi nikwiri kandi nikizokwama ibihe vyose, kuko ntihinduka. Ntaco tubuza gushira hamwe tugahuza amajwi y'ukuyihaya tuyaga ivyiza vyayo, nk'uko abana b'Isirayeli babigize mu gutera indirimbo za basekuru no mu gihe nyene isezerano ryo gutabarwa ritari bwashike. Nta joro ridaca ku wizigiye Imana, naho woba mu bigeragezo vy'ubuzima bimeze gute, umuco w'Imana bitebe bitebuke uzotamanzura. Uko niko kwemera gushitse. Ukwemera Imana si ivyo gupfa kuvuga mu majambo gusa ngo ndemera ko Imana iriho, kandi kuri wowe iyo Mana atacivuze mu buzima bwawe, atanikibanza uyiha. Ahubwo kuyemera nyako ni ukuyireka akaba ariyo yiganzira ubuzima bwacu, kandi ikabugenza uko yonyene ibishaka. Akarorero naka ka Iburahimu twumvise mu gisomwa ca 2 n'ingingo igira 2. Imana yaragendeye Iburahimu iramuhamagara, imusaba guheba igihugu ciwe n'umuryango wiwe, iramuhagurutsa, arahaguruka aragenda kandi atazi yariko araja. Imana iramwemerera uruvyaro rungana n'inyenyeri zo kw'ijuru, uruvyaro rungana n'umusenyi wo ku kiyaga. Aravyizigira, aravyemera, kandi umugore wiwe Sara atarabona n'iyikoroka, kandi nawe yari umutamakazi w'imyaka irenga 70. Naho aronkeye akana kiwe Izahaki, iyo Mana imusaba kugahereza kw'inkuka, nawe ntiyahiga imanga, kuko yari yiyumviriye ko iyo Mana ishobora no kuzura abapfuye. Umwanditsi yaheraheje agira ati, ivyo navyo bitubera ikimenyetso bavukanye. Iyo turiko turagerageza gupima ubuzima bwacu ku bwa Iburahimu, dusanga tugeze ku rugero rungana gute. Ni ikihe kibanza Imana ifise mu mutima wanje canke mu mutima wawe, ku buzima bwanje canke mu buzima bwawe, ku buryo uyu munsi c'Imana yontegeka cose canke yogutegeka cose twoca tugikora tudahiga imanga. Ndabasabe ntihagire n'umwe yihutira kwishura ico kibazo, ariko umwe wese yihutire kwinjira mu buzima bwiwe, araba habaye, araba ivyo arimwo n'ivyo atunze, aheze yishire mu kibanza ca Iburahimu, araba ico yokwishura Imana. Ishobora kutagusaba nk'ivyo yasavye Iburahimu, ariko ikagusaba ifatiye ku buzima bwawe ubayemwo uno munsi. Ushobora kwibaza ngo na kare ntako narimbayeho ntaco Imana yohava insaba, ariko wibuke muvukanyi, kuko uko ubayeho kwose Imana itabishatse utomara na kabiri. Iburahimu atubera akarorero nyako kukwemera. Abakristo duhaguruke tugwanire ukwemera kwacu, ntihagire ikidusamaza canke ntihagire ikidukanga, kuko nk'uko twavyumvise ntaho Imana izokwigera itetereza abayemera n'umutima wabo wose. Ukwemera ni ukugendera ijambo ry'Imana, naho twoba tutariko turabona neza aho ririko riratuganisha. Igikuru ni ukugumya ukwizigira, tukaguma mu rukundo. Niho Yesu aturemesha agira ati, ntimugire ubwoba mwebwe dutungwa twanje, kuko so wanyu yashatse kubaha ubwami, kugira ngo ubwo bwami ntibuzoduce mu myanya y'intoki. Hari ico dusabwa: kwamana amatara yaka. Ni ingingo igira 3. Kwamana amatara yaka ni ca ciyumviro shimikiro c'ukwemera kibandanya, ariko noneho uko kwemera kugahagarara ku nkingi y'ukwama turi maso kandi turi intahemuka. Yesu yaduhamagariye kudahugumbwa, kutagira ubwoba, kuko arazi neza ko muri ubu buzima hatabuze ivyotuma umuntu ahugumbwa canke agira ubwoba. Agaheza rero akaturemesha,
atwibutsa ko twaremewe kuzohoraho. Si uko twari tubikwiye, ariko ni kubera ubuntu bw'Imana, ni kubera urukundo rw'Imana. Ubwami bw'Imana nibwo ntoranwa yacu, nibwo tunga ryacu, nibwo dukwiye guhoza ku mutima wacu. Aho itunga ryawe riri niho n'agatima kawe kazoba. None gabavukanyi, ubwo vy'ukuri, ubwo bwami bw'Imana nibwo buturaje ishinga, nibwo duhoza ko agatima. Ubwo iyo wikanguye mu gitondo uri kuriyumvira ingene utegekanya umwanya n'imirimo, ubwihangira uba ufise canke iciyumviro kiba kiri imbere, ni ubwami bw'Imana, nibikwerekeza ku bwami bw'Imana. Ubwo turibuka ko itunga ryo kw'isi mu gihe tutaryitwayemwo neza rishobora kudutandukanya n'Imana, gutyo bwa bwami twagenewe bukaduca mu myanya y'intoki. Yezu ati, gurisha ivyo mutunze mu bitabaza boro, nimwironderera indaha zidashira, be n'itunga ritazobatetereza mw'ijuru, aho umusuma adashobora kwegera nawe umuswa nturuhe ugeza ko iryinyo. Iryo jambo iyo ribwirwa Iburahimu, Yezu yari kuvuga rimwe nawe akumva kabiri, ntiyari guhiga imanga, jeho bite, weho bite. Naho Yezu adukebuye rero ati, nimukenyereze igume kandi amatara yanyu yame yaka. Iyo umuntu agatima kiwe kiziziwe n'amaronko, itara ryiwe riba ryamaze kuzima. Uwufise inambu y'amaronko murabizi ko atacagera umutwe, ukwiba ntabigera umutwe, ikinyoma ntakigera umutwe, ukurenganya abandi ntabigera umutwe. Abatari bake no kwica barica ku kubera amaronko. None niyo Yezu yagaruka akagusanga muri ivyo, bizokugendera gutega muvukanye? Niwe atakaranga k'ubukristo ukishinga amaronko agufasha kwirira ikirori, nk'uko bakunze kubivuga muri za mvugo z'abubu. Ubwo ntuzomaramara ku munsi w'urubanza. Arahiriwe umubwiriza shebuja azosanga agira nk'uko yabishinzwe, azomushinga ivyiwe vyose. Ariko iyo mubwiriza niyibwira ati, databuja yatevye, agasindira abasuku n'incoreke, akaja mu vy'ukwirira n'ukwinywera akaborerwa, azomugwa ko giturumbuka heze amubagira ibisiga. Yezu agaca atugabisha n'ijambo rikomeye cane ati, uwuzoba yaronse vyinshi azobazwa vyinshi, nawe uwuzoba yabikijwe vyinshi bazorushirizaho kumwaka vyinshi. Abarundi nabo bati, bibwirwa benshi bikumva bene vyo. Ubwo wewe ga mukristo wabatirijwe ukaba wararonse amasakaramentu ashoboka yose, ubwo wewe munyamuhari wagize indagano zitandukanye, ubwo wewe wanaguwe muri mutima mweranda ukaba uri muri ministere runaka, ubwo tuvuge ko uzoharugwa muri bamwe baronse bike, none bazobazwa bike. Weho ga musaseredoti, weho ga wihebeye Imana, bite? Uri mu mugwi w'abaronse bike nawe? Bavukanye, mu gusozera ngizi ingingo zine nyamukuru ibi bisomwa vyeranda vy'uyu munsi vyodusigarana, kugira ngo tuzoge ko zidufashe kugira ico duhinduye mu buzima bwacu rukristo. Ubwa mbere, tureke Imana igaruke mu buzima bwacu, tuyireke ifate ikibanza cose, ntihagire na kimwe tuyibangikanya. Ntitwibuke kuyihamagara ari uko ibintu vyatuyangaranye. Erega noneho nitwame twibuka ko twaremanywe agashusho kayo, bisigura ko ikibanza c'Imana kiri mu mutima wacu, niho yitegekanirije kuba mu gihe tuyibikundiye ntituyirukane muri twebwe. Ubuzima bujamwo akajagari kubera twahisemwo kuyirukana ngo tubeho twenyene tutari kumwe nayo. Nitugarukira Imana tuyireke yishire yizane muri twebwe. Ubwa kabiri, twame tugendera ukwemera nka Iburahimu. Ubuzima bukristo n'ubuzima bw'uwuri ku rugendo. Imana yabwiye Iburahimu iti, haguruka ugende mu gihugu nzokwereka, kandi ndi kumwe nawe. Nzokwereka igihugu c'amata n'ubuki. Natwe Imana iri kumwe natwe,
idutumirira guhaguruka tukagenda tugana iwacu mu gihugu c'isezerano arico bwa bwami bwa data. Nta rindi hangiro dufise. Ubugira gatatu, niduhite mw'itunga ry'ukuri. Aho hejuru nari mvuze nti nta rindi hangiro dufise, ariko turabona ko umuntu afise amahitamwo abiri. Ubwa mbere, gukorera ubwami bw'isi buhera kandi bwatsinzwe, bumwe Yezu avuga ati mugumye umutima natsinze isi, canke naho gukorera ubwami bwa Kristu, bumwe nariko ndavuga hejuru. None wewe wahisemwo iki? Itunga ryawe wifuza guhozako agatima n'irihe? Ni iryo ryo kw'isi canke iryo ryo mw'ijuru? Ubugira kane, duhitemwo kwama tugavye. Yezu ntashaka ko twamana ubwoba, kuko Imana ntiteye ubwoba. Ni Imana muvyeyi, Imana rukundo. Umuvyeyi ntateye ubwoba. Ahari urukundo hama igishika, nta kibanza c'ubwoba kihari. Nitwamana igishika c'Imana rero, tuyitegana urukundo, dufise muri twebwe ya shusho y'ingene azozikenyera, akatuvyagiza ku ndava, akaduhetura, atugaburira. Nkaba ndangije ndabifuriza kugira amahoro, iteka n'itekane. Muhezagirwe na Rurema, kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.